wipfuza ibyo ubona umuntu ubundi akozwe yuko ikintu atarashikira aba yumva umutima ugurugumba kugira ngo nawe agishikire, mugabo agishikiriye agaca asanga bwa bundi kwa guhamira umuyaga. Haleluya. Byose ubishitsemo usanga ari umuyaga utumuka. Mugabo Yesu wenyene nta wamushikiriye ngo amatane nawe yigeze asanga ari umuyaga n'umusi n'umwe. Haleluya. Rero turahiriwe ko twamenye Yesu. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusangira amajambo y'Imana mbere yuko ndababwira ijambo ry'umutwe ry'amajambo tugira dusangire. Reka tubanze dusome amajambo y'Imana ari mu gitabo cyo Kuvayo mu gice cyaho cya 33. Turasoma kuva ku murongo w'12 gushika ku 23. Muri iki gitabo ijambo ryaho ry'umutwe rivuga ngo Mose yerekwa ubwiza bw'Uhoraho, ariko si ryo ry'umutwe tugiye gusangira. Aravuga ngo Mose abwira Uhoraho ati raba wambariye ngo tugana abo bantu, ariko ntiwamenyesha uwo udutumanye. Yamara waravuze uti ndakubuza izina, kandi wagiriwe ubuntu imbere yanjye. None rero ndakwinginze, asangwa nagiriwe ubuntu imbere yawe, koko nuyereke imigenderere yawe, kugira ngo nkumenye, mbone kurushiriza kugirirwa ubuntu imbere yawe. Kandi wibuke yuko iryo hanga ari iryawe. Aramwishyura ati ubwanje nzokwijanira namwe mbashikane amahoro. Mose aramwishyura ati ubwawe mutajana natwe ntudukure hano ntudukure ino. None niki cyo menyekanisha yuko nagiriwe ubuntu imbere yawe twe n'iryo hanga? Mbega suko wojana natwe bigatuma twe n'ihanga ryawe dutandukanywa n'amahanga yose ashagaje ku isi? Uhoraho yishyura Mose ati n'icyo uvuze nacyo ndagikora, kuko nakugiriye ubuntu akumenya izina. Mose aramwishyura ati ndakwinginze nyereka ubwiza bwawe. Uhoraho aramwishyura ati kugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe, nivuge mu izina ko ndi Uhoraho ndi imbere yawe, kandi nzogirira ubuntu uwo nzobugirira. Kuko umuntu atondaba mu nyonga ngo abeho. Uhoraho arongera aravuga ati raba hariho ahantu hafi yanje, nawe uzuhagarare ku gitandara, maze ubwiza bwanje bukiriko buraguca iruhande, nzogushira muri icyo gitandara ahameze nk'igihoro, ngukingirize urushi rwanje gushitsa aho nzoba ndenganiye. Mpeze mureho urushi rwanje urabe mu bitugu byanje, ariko mu nyonga hanje ntihashobora kuboneka. Imana ishimwe cyane. Data wa twese uri mu ijuru, turaciye bugufi mwami kano gatondo, twaje kurondera wewe, twaje kurondera ubwiza bwawe, twaje kurondera mwami mu nyonga hawe, twaje kugira ngo mwami twongere tukumenye kurushiriza. Twasenze kugira ngo mwami imitima yacu uyigishe, uyimenyeshe mwami inzira zawe kuko Mose yabigusabye, kugira ngo ibyo tutaratahura mwami
kano gatondo wongere utwemerere tudoge iyindi ngazi kugira ngo mwami twongere tubone ingene uri mwiza, ingene uri mwizigirwa, maze mwami ivyo bidukomeze kandi bikomeze urugendo rwacu. Twizigiye mwami yuko umwe wese afise ico wamuteguriye. Mpemu yera, ingo tumenyeshe ibiri mu mutima wa data, utwigishe ijambo rya data, utumenyeshe inzira zawe, utumenyeshe inzira dukwiye gucamo, udukomeze mwami, uduhe mwami ushira ubwana, ariko mwami tube abantu bakuze, tumenye ijambo ryawe n'icimana dushaka ko. Urakoze, turakwizigiye muri vyose, izina ryawe nirihabwe icubahiro uyu munsi n'ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Turagiye gusangira ku ijambo ry'Imana rifise umutwe rivuga ngo ko yakugiriye ubuntu akakumenya izina nico aragikora. Haleluya. Ko yakugiriye ubuntu akakumenya izina nico aragikora. Haleluya. Haleluya. Muri iyi si nta kintu kijyana no kuba inyakanga. Muri iyi si nta kintu kijyana nko kuba udafise uwo witura. Nta kintu kijyana no kuba ufise umunezero utaronka uwo musangira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kwisanga umunsi umwe rero hari umuntu ahambaye, noneho ukaza wumva araguhamagaye izina, nibaza ko mu bintu bitera umunezero icyo kirimo. Yesu ahabwe icubahiro. Haleluya. Ariko kano gatondo ndagufitiye inkuru nziza. Haleluya. Kano gatondo ndagufitiye inkuru nziza ivuga ngo umuremyi w'ijuru n'isi yarakumenye mu izina. Jambo ry'Imana rivuga ngo izina ryawe ryanditswe mu mutima w'Imana. Haleluya. Izina ryawe ryanditswe mu mutima w'Imana. Urazwi, nubwo muri iyi si toba uzwi, nagenda kubwire ngo ijuru rirakuzi. Yesu ashimwe cyane. Kandi ko ijuru rikuzi si merite, si uko wabiciye. Wakoze iki kugira ngo ijuru rikumenye vre? Wakoze ibikorwa nyabaki? Nta na kimwe wakoze, n'ubuntu bwayo gusa bwakubayeho. Ntacyo wabigutse, ntacyo wabitangiye. Haleluya. Nagenda kubwira rero ngo birahambaye kugirirwa ubuntu mu nyongazimana. Haleluya. Nagenda kubwira rero kano gatondo twaragira ubuntu. Twaragira ubuntu, turamenywa, izina ryacu riramenyekana, aranzi, izina ryanje ryanditse mu mutima wayo, kandi nawe nimba waramwizeye izina ryawe ryanditse mu mutima wayo. Haleluya. Haleluya. Aya majambo dusomye Mose muri iki kiyago ariko arivuganira n'Imana imbona buhori, kubera ko yari yaragiriwe ubu
ubuntu ni bangahe bavugana nayo? Mose atangura abwira Imana ati bazi rero ko ndagiye ubuntu, warambwiye ngo izina ryanje urarizi, naragira ubuntu kwema uramenye. Rero ivyo bimutera kumva afise uburenganzira bwo kugira icyo asabye. Haleluya. Yumva afise uburenganzira. Haleluya. Kuko yari yaramaze kumenya ko nimba kwanzi yarambwiye niwe yabinyibwiririye, sije namusavye ngo ntabara umenye, yarambwiye kwanzi. Ubu rero kwanzi ndafise uburenganzira bwo kumubwira nanje kiri mu mutima wanjye. Aramubwira ngo ko wabwiriye ubuntu ukamenya mw'izina, warabimbwiye. Rero mwami wanje, mana yanje, abo bantu burya wampaye kurongora, ndazi ko wibuka ko ari abawe. Rero ntuwave unsaba kujyana aba bantu, ariko ko wambwiriye ubuntu nkakumenya, reka ndakwisabire ingo tugende tujyana. Numvise ikintu Mose yariko arasaba, yariko asaba ko Imana iva mu ijuru ikamanuka ikajyana n'abantu. Haleluya. Ko wabwiriye ubuntu ukamenya, ukampa uburenganzira bwo gusaba, ndakusabe rero ingo tujyane muri uru rugendo, kandi tutamera ko tujyana utugumize ino. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uhoraho aramubwira ati erega noneho nije nakwibwiriye ko nakumenye mw'izina. Imana ishimwe cyane. Aramubwira ngo ubwanje nzobijyanira amahoro. Mashi ku murongo wa 17 Imana yongera irashirako iravuga ngo ko nakugiriye ubuntu nkakumenya mw'izina, nico naco nyene usavye ndagira ante gikora. Yesu ashimwe. Mose ntiyarasavye ikintu coroshe. Mose ntiyarasavye umukate. Mose ntiyarasavye amazi bazonywera mu bugaragwa. Mose ntiyarasavye bazokwambara canke amafarasi bogenderako muri ubwo bugaragwa. Mugabo asaba ikintu gikomeye, arabwira Imana ati Mana ingo tujyane wowe ubwawe, paske yarazi yuko Imana ariyo irimo vyose. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mbega ko yatugendeye uri kumusabira, wagiriye ubuntu nshuti, twagiriye ubuntu buhambaye. Uhoraho n'ijuru n'isi yatwibutse aratugendera. Nagenda kubwire ngo urafise uburenganzira bwo kumusaba, kandi akavuga ngo nico naco usabye ndagikora. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyumvire neza rero idosiye ukwiye kumuha. Upfa kumuha akadosiye kariko kose. Mose urazi iyo yari gusaba ibindi, ibyo kurya canke ibyo bambara canke iki, ibyo byari kugera aho bihera. Mugabo kuko yajanye yasabye kujyana n'Uhoraho, yarajanye n'isoko ryabyo. Nawe nagenda kubwire, haleluya, ngo kuri umutima kuri twubona ukeneye muri uyu mwanya, mugabo utumbere kure, giriyere kwa rirerire, uko wagira ubuntu ukamenywa mw'izina, akakubwira ngo nakugendeye saba. Ijambo ry'iwe riravuga ngo saba ndaguha amahanga ku mwanda ukubere heritage. Rero wagendewe, wagiriye ubuntu buhambaye, nyene ijuru n'isi yakugendeye, yatugendeye. Mbega uramusaba iki? Haleluya. Uwagiriye ubuntu aramufata nka nkama, uwagiriye ubuntu aramubyaza umusaruro. Uwagiriye ubuntu aramenya yuko yarose isoko
isoko ry'itunga, niyaronse itunga yaronse isoko ry'itunga. Uwagiriwe ubuntu aramenya yuko yaronse isoko ry'amagara. Uwagiriwe ubuntu aramenya icyo yaronse, hanyuma rero akagikoresha neza. Isashimwe cyane. Haleluya. Paulo aravuga ngo simperagwa ubuntu bw'Imana kubipfisha ubusa. Mose abwira Imana tubwiriza ko nagiriwe ubuntu ukamenya mu izina icyo nakwisabiye, nyemerere wemere ugendane natwe muri uru rugendo rwose, kugira ngo bitume dutandukanywa n'ayandi mahanga, kugira ngo bitume tumenyekana ko turi abantu bawe, bitume tumenyekana kuri muri twebwe. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo ntituze gusa n'abandi mu byo bakora no mu byo bavuga no mu buryo bagenda, kugira ngo uburyo ibyo byose babikora twebwe bimenyekane ko hari itandukaniro nabo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ese cyoma ukamenya yuko wagendewe n'Uhoraho, ukamubwira ngo mbega hari iwawe wimirije kuzotujana bike, akaguhishurira ubwiza bwawe, ndazi ko byo kongerereza umurindi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Maze noneho Mose amaze kumva noneho ko agabiwe, amaze kuronka, Imana iramubwira ati ongereza ko nakugiriye ubuntu nkakumenya mu izina, icyo usabye nacyo nyine ndagirane ndagikora. Jewe ubwanje ndiyizira, sindinda kurungika intumwa, umviriza ndamanuka ngendane namwe muri urwo rugendo. Yesu ashimwe. Maze noneho Mose amaze kumenya ati naragira ubuntu vrema, maze none hashira icya kabiri, uhereye ku murongo wa 18, Mose aramwishura ati ndakwinginze nyereka ubwiza bwawe. Ubu rero yongeye ati ubu rero ndashaka kukubona vis-a-vis. Umvirite ko nagiriwe ubwo buntu, ukabusubira kubimbwira yuko nyine nagiriwe ubuntu mu nyonga zawe. Ubu rero je nibaza ko atakindi gisigaye, nyereka ubwiza bwawe, nyiyereka vrema. Kuko imbere yaho Imana baravugana, mugabo ntiyari bwigere ayibona. Aravuga ati wewe nta kindi sigaje, nyiyereka rero. Muri muka Yesaya ngo yarangamuye amaso ngo bona Uhoraho avyagiye ku ntebe yiwe mu rusengero, maze noneho ngo araturika akoma induru, aravuga ngo ndapfuye kuko mbonye Imana. Yesu ashimwe cyane. Uko kubera ko Imana ntawe uyibona mu mubiri ntibikunda, mugabo Mose arubahuka arabisaba kuko yari yaragiriwe iki? Ubuntu imbere y'Imana. Nagenda kugira ngo wagiriwe ubuntu arasaba n'ibitari byemewe. Uwagiriwe ubuntu arasaba n'ibitari byemewe kandi Uhoraho akabimuha, kuko yaramaze kugira ubuntu, kuko yaramaze kuba umutoni, kuko yaramaze gutoneshwa. Haleluya. N'ibitari byemewe birashoboka, n'ibitashoboka birashoboka. Yesu ashimwe cyane. Nagenda kubwiye ngo waragira ubuntu uramenywa n'Uhoraho kandi arakugenderera. Nagenda kubwiye ngo n'ibitoshoboka yobikora ku bwawe. Yabwiye Isirayeli aramubwira ngo amahanga yose narayahebye ku bwawe, kuko wabaye uw'igiciro kinini mu nyonga zawe. Waragira ubuntu, ubu
igiciro kinini mu nyonga zanje, amahanga yose nuyasira ibanga kugira ngo wowe bikunde ubandanye ubeho. Nagenda kugira reka gutinya. Haleluya. Reka gutinya. Saba mubwire ari hano yakugendeye, yazanye uri kugira ngo yakire idosiye yawe. Banyumvise? Yazanye uri kugira ngo yakire dosiye yawe. Maze noneho Imana irabwira Mose atumbirije, reka ndahasome 19 uhoraho amwishyura ati kugira neza kwanje kose nzogucisha imbere yawe, nivuge mu izina ko n'uhoraho ndi imbere yawe. Imana ishimwe. Maze noneho amaze gusaba, Mose amaze gusaba Imana ngo imwiyereke, Imana iramubwira tumvirize, icyambere ngira ngorerere kuri ibyo, ngira cishe ukugira neza kwanje kose. Ukugira neza kwanje kose, wibaza ko kugira neza kw'Imana harimo ibiki? Haleluya. Wibaza yuko kugira neza kw'Imana harimo ibiki? Nagana kubwire ngo bimwe byose wiyumvira n'ibirengeye ubwenge bwawe utarigera wiyumvira, nagira ndakubwire ngo byose birimo. Ubutaka bw'Imana rivuga ngo ibyo ubwenge butigeze bwiyumvira, ibyo amaso atigeze kuraba, ibyo amatwi atigeze kumva, ibyo byose yarabyiteguriye abayikunda. Muri uko kugira neza kwayo birimo. Maze noneho Mose abwirwa ngo ngira kugira neza kwanje kose imbere yawe, hanyuma nivuge uhetse umenye yuko ndi Uhoraho. Haleluya. Kandi nzogirira ubuntu uwo nzobubwira. Biragiye noneho biravuye no kuri Mose, bigiye kuri Mose yuko uzogirirwa ubuntu wese azogirirwa ubuntu n'ubwo Mose yagiriwe. Haleluya. Ubwo ubuntu Mose yagiriwe, hanyuma ibyo Uhoraho byose yamugiriye kubera ubwo buntu, natwe dufise ubwo burenganzira kuko twagiriwe ubuntu nk'ubwo Mose yagiriwe. Haleluya. Mbese nagira ndakwereke rero ingene twebwe turi mu buntu burengeje ubwo Mose yagize iki? Yagiriwe. Imana Mose kimubwira ngo nzoza ndagushyira ahantu mu rutare mu gitandara, ndaguhisheyo, hanyuma ngo nzoca nza nshyire urushi mu maso hawe, hanyuma ndengana. Yesu ashimwe cyane. Nagenda kubwira ngo urwo rutare Mose yashyizwemo ni Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Yashyizwe mu rutare hari imbere y'uko Yesu Kristo ahishurwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu Kristo niwe shusho y'Imana itaboneka. Haleluya. Nagenda kubwira rero ngo twebwe twahishuriwe Imana mu rugezo rurengeye ubwo Mose yahishuriwe mu Imana. Twebwe Yesu, haleluya, Yesu yarahishuwe, araboneka ari mu mubiri, aragendagenda ari Imana mu bantu, ariko kandi uyu munsi tumuhishurirwa mu buryo burengeje muri mwebwe. Twebwe ntitwiga kumadikwa mu rubuye, twebwe tumurimwo. Uragomba ko kugura iki? Kano gatondo nagomba kukubwira ngo itse baragira ubuntu, baragira ubuntu,
Haleluya. Yesu Kristo niwe buntu rero bw'Imana. Reka dusome muri Yohana 1:16. Kuko ibibogaboga muri we ari byo twahawe ko twese n'ubuntu bugerekeranye n'ubundi. Nakenda kugira ngo ubu buntu bw'Imana ndiko nakubwira ni Yesu Kristo mwana w'Imana ati. Haleluya. Maze noneho Mose mu buntu yagiriwe yahawe kubona Imana, ahabwa gushikwa muri Kristo Yesu mu gihe Kristo atari bwahishurwe, ashikwa mu rutare ariko Yesu Kristo ngo nibuye selo Petra. Imana ishimwe cyane, niwe rutangara Mose yashizwemo ugira ngo bikunde abona Imana. Nagira ndakubwire rero ngo twebwe dufise uburenganzira natwe bwo kubona Imana. Icyo Mose yasabye ahahamiye n'umutima wiwe, wowe wakirose utarinze no kugisaba ndi. Ninde yasengeye gukizwa? Nta n'umwe yasengeye gukizwa. Twese agakiza tukaronka ku buntu. Imana irakaduha n'akado. Haleluya. Bigasaba gusa ko tugira iki? Twakira iyo kado. Icyo Mose yasabye gihebuje kugira ngo ahabwe muri ubwo buntu yagiriwe, wewe nicyo cyabaye intango ndi. Mwanyumvise? Mose yakironse nta culmination y'ukugirirwa neza n'Imana. Mugabo wewe wakironse yakironse nta culmination, ikintu gihebuje. Mugabo wewe wakironse nyintango. Rivuga ngo none nimba turi muri Kristo Yesu, Imana akaba yaratanze umwana wayo kugira ngo idukize ibyaha twari tukiri abanyabyaha, ngo mbere ni igiki tazoduhera muri ubu. Ikintu rero gisigaye ni ukumenya neza ubuntu waronse, ubuntu wagiriwe, ukamenya ingene noneho ubwirizwa kububyaza umusaruro. Mashimwe. Reka dusome muri Yesaya wumve mbega ubwo buntu bugarukira he. Yesaya 54 umurongo w'icyo. Haleluya. Aravuga ngo kuko imisozi izovaho n'uturambi tuzokugwaho, ariko ubuntu bwanje ntibuzokuvako, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeraniye ntirizokugwaho. Ni jewe Uhoraho nkugirira ikigongwe mbivuze. Imana ishimwe cyane. Ubuntu bw'Imana buri ku bugingo bwawe, nagira ndakubwire ngo ni isezerano rya mirere. Ngo imisozi yose izovaho, ijuru n'isi bizokugwaho, ibiri muri byo byose, inyenyeri, izuba, ukwezi, byose bizovaho. Ibi tubona hano ku isi n'ibindi byinshi rwose, nagenda kumenyeshe yuko ni byinshi rwose utazi biri kuri iyi si, ariko ngo byose bizogira iki? Byose bizokugwaho. Mugabo ngo ubuntu bwiwe, haleluya, ubuntu bwiwe n'isezerano byiwe, ibyo ngo bizokugumako ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibyo ni ibihe byose. Nicyo gituma nagira ndakubwira inshuti, ubu buntu ntibuhagaze ku tuntu duhera. Yesu ashimwe cyane. Ubu
buntu ndiko nakubwira wagiriwe nuravuja kubuvyazamwo umuceri buvyazamwo ubugingo buhoraho. Haleluya. Buvyazamwo ukugira neza kw'Imana kose kutuye. Yesu ashimwe cyane. Buvyazamwo ubugororotsi bw'ibihe byose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kandi abamenye uko kugira neza kwayo baragukurikira. Haleluya. Reka turabe inkuru y'uwitwa Esiteri. Esiteri mu gice cyaho cya 5 asoma umurongo wa 2 n'uwa 3 aravuga ngo nuko umwami abonye umwamikazi Esiteri ahagaze mu karusha, Esiteri agira ubutoni imbere yiwe. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu yari afise mu minwe, maze Esiteri yigira hafi akora ku mutwe w'iyo nkoni. Agomba iki umwamikazi Esiteri? Urasaba iki? Ndakiguha niyo coba igisate cy'igihugu cyanje. Haleluya. Ku murongo wa 5 acavuga ngo nuko umwami aravuga ati nimunyarukane Hamani kugira ngo bibe nk'uko Esiteri avuze. Nuko umwami na Hamani baja kugiturire Esiteri yiteguye. Imana ishimwe cyane. Esiteri ni umuntu yagiriwe ubuntu, maze noneho aba mu ngoro y'umwami, aba umwamikazi mu gihe kanaka. Haleluya. Maze aho ubwoko bwiwe abiwabo igihugu ciwe cyari cyashingiwe umunsi wo kwicwa atantu mwavuyemo. Maze noneho Esiteri aje imbere y'Imana arasenga aringinga Imana, maze noneho agira ubuntu imbere y'Imana, agira amahirwe imbere y'Imana, agira ubutoni imbere y'Imana, maze aragenda. Icyagezwe cy'iki gihugu cy'abamedi n'abaperesi nicyemera yuko agira umuntu arenguka imbere y'umwami yicaye ku ntebe yiwe y'ubugabe, mu gihe atari umwami wenyine yamutumyeko. Kuko uwarenga kuri icyo cyagezwe urubanza rwari rumwe gusa, kwicwa. Naho yaba ari uwundi mwami cyangwa naho yaba ari umwamikazi. Yesu ashimwe cyane. Mugabo noneho Esiteri agenda yamaze kujako ubuntu bw'Imana, favere y'Imana, ubutoni bw'Imana bwamaze kumubako, maze noneho baragenda akirenguka gusa. Ibyo amategeko byose birahinduka. Haleluya. Umwami yahagararira amategeko y'igihugu aba ari we yacamo. Ngo aca yihutira amutunga inkoni. Uwatunze inkoni bajya basekirite ntibaba bakimufasha. Maze noneho ngo atarahamagara ati igigwa ye. Esiteri atanagira icyo avuze. Haleluya. Nagenda kugira ngo umuntu ariko umuntu w'Imana atari ubwoba ataranasaba. Mwami aramubwira ngo umviriza Esiteri, urasaba iki? Nubwo icyo wasaba cyose niteguriye kukiguha. Noneho usaba igice cy'igihugu cyanjye, ndemera ko dusangira ubwami. Haleluya. Urasaba iki? Kuko yari yamaze kutanga ubuntu bw'iki. Ku murongo wa 5 Esiteri amaze gusaba, umwami aravuga ngo mpamagarire Hamani. Hamani yari premier ministre, yari niwe yamushikiranganje wa mbere. Avuga ngo mpamagarire Hamani nanyaruke dukore n'ingoga ibyo Esiteri agomba. Nagenda kugira ngo ubuntu bw'Imana buri kuri wewe, kandi ubwo buntu bw'Imana buri kuri wewe, Imana iravuga ngo urasaba iki? Kandi iravuga ngo nyarutanizo
ubuntu bwanje bumuriko ko namugiriye ubuntu nkamumenya mu izina nta na kimwe mwiteguriye kumukorera. Urasaba iki? Kuja ndarangije tugira gusenga mugabo ndakwinginga ko nagenda kwinginga ngo iyumvire neza ico gira usaba